Reka ndabifurize kugira ibihe byiza abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza ngakuri ndimonisha kure yacu ari na yanyu. Nizere kuri wese akomeje kugira ibihe byiza, nizere kuri wese akomeje kumererwa neza cyane. Baye ikaze kubakomeje kubana natwe cyane cyane kuba ari baratwumviriza bari ngaha mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu yandi makungu ya kure. Tugiye kurabira hamwe amakuru aremere cyane, amakuru akomeje kugenda ari karavugwa, amakuru agaruka kubikomeje gutangazwa n'ubundi. Muraza kunyemerera rero ano makuru yo kuri wa gatanu genekerezo rya gatanu ukwezi kwa 12 na 2025 nyatangurira hano mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu b'abarundi baramenyesha ko bakomeje kurangwa n'impagarika n'uruhagarara ruremere cyane nyuma yuko mu kibaya cya Rusizi yakomeje kugaragara ingwano iremere cyane ndetse kugeza amagingo aya mbwaya ibisasu bimwe na bimwe bikaba byotanguye kugwa nga muri kino gihugu cy'u Burundi nkuko amakuru tugera bivuga. Bamwe mu bavuganye na COS Medias Burundi barashimangira ndetse bakanemeza neza yuko ibikomeje kugenda bihagaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa bikomeje kugira impungenge ndetse n'amakenga. Amasasu ku rubibi rwa Republika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, abanyagihugu b'u Burundi babayeho mu bwoba bwinshi cyane nkuko bigaragara nyuma y'ingwano zimaze imisi zaribonekeje muri ibi bice guhera mu ntango z'uku kwezi kwa 12 2025 aho muhari M23 komeje guhangana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Abasirikare b'abarundi barakomeje kwihagararaho kugeza nubwo rero boroshinze imbunda zabo nkuko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga, nkuko amakuru akomeje kugenda anabigaragaza ndetse amakuru yihuta akaba akomeje gushimangira ndetse anagaragaza neza ko ibintu bikomeje guhindura isura. Izi ngabo z'abarundi nyuma y'uko rero hamaze imisi aravugwa yuko zaba zarisanze zonyine ku mirongo y'imbere ku rugamba, birasa n'ibyaje gutuma rero zikomeza guhungabana ndetse zihora n'ibibazo bikomeye cyane ku buryo byavuzwe yuko izi ngabo zisa n'izamaze gutakaza cyane cyane ibirindiro byazo, ubundi zikaba zarahuye n'uruva gusenya ubwo umutwaye 23 wakomezaga kuzibasira ndetse no kuzataka mu buryo bukomeye cyane nkuko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Reka turebere hamwe ibikomeje kugenda biravugwa muri kano kanya, amakuru yihuta aremere cyane agaruka ku bikomeje kugenda bigaragara mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo reka mwese mbahereze ikaze kuba ariko baratwumviriza mwebwe mwese baba bari ngaha mu Burundi, abari mu Kayanza, abari Bururi, abari Mwaro, abari Ikirundo, abari Ngozi, abari Cibitoki, abari mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'Ubudandaji, abari Igitega no mu bindi bice bimwe na bimwe byo bitandukanye, abari mu Rwanda, muri Uganda, muri Republika Iharanira ya Kongo no mu bindi bice bimwe na bimwe byo bitandukanye. Mwese bifurije ibihe byiza ndetse bifurije kumererwa neza cyane. Reka ndakwibutsa byone kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Kaze kuri mwebwe mwese. Cibitoke kwigerekerezo rya gatatu Kigarama 2025 kuva kwa kabiri ndetse by'umwariko kuva kwa kabiri ku itariki 2 Kigarama hari intambara zikomeye cyane hagati y'umuhari wa 23 n'igisirikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gifashijwe n'abarwanyi ba Wazalendo hamwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB kirwana ku ruhande rw'ica Kongo. Izo ntambara kandi zikaba zatumye humvikana ibiturika biri kumvikana no kugushika rero ku misozi y'u Burundi iri hafi ya Rusizi, uruzi ruhabura cyangwa se rugabura Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amabombe yaguye ku ruhande rero rw'u Burundi yatumye haduka ubwoba, nayo abanyekongo bahunga intambara rero by'umwariko bakangirwa kwinjira muri kino gihugu cy'u Burundi nkuko amakuru tugira bivuga. Ibiturika kandi bikomeje kumvikana mu nkengero za Rusizi, bikaba bikomeje gusatira n'igihugu cy'u Burundi. Haraheze imisi ibiri kandi bisasu byumvikana mu bice bya Katogota, Ruvunyi ndetse na Kamanyora muri Sud Kivu ku mitumba ya Rukana ndetse n'ahitwa Malambo muri komine ya Cibitoke intara ya Bujumbura. Haribonekeza ubwoba, abanyagihugu barahebye kuja mu mirima, barafisa amakenga ko rero nyine abarwanyi bojabuka ku ruhande rw'u Burundi bigaca birangira nyine ngwano isatira igihugu cy'u Burundi. Kubwa amasoko menshi yavuganye na COS Medias Burundi kandi amabombe arashika 3 avuye Kamanyora yaraguye ku butaka bw'u Burundi mu gice cya Gatoki muri zone Rukana. Nta muntu cyangwa se ikintu yahitanye nkuko amakuru tugera bivuga.
Amasoko kandi avuga ko abasirikare b'u Burundi bari mu misozi miremire ya Bwegera bo banyine bararashe berekeza ikamanyora, bituma ibice rero birimwo abantu benshi bikorwa ko by'umwariko ku birometero bishika kuri 15. Ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri, bwana Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu bya politike, yarashize abona ibyo nonekaye abantu 4 barapfuye, jamwe n'abakomeretse 6. Muri abo hakaba by'umwariko ari mu basivile mu makaritsiye menshi y'ikamanyora. Abarobere bavuga ko ayo mabombe yaturuka mu birindiro by'abasirikare b'Abarundi. COS Media Burundi yashoboye kuyinyuza ibyo byagirizwa mu buryo bwigenga. Impunzi z'abanyekongo kandi by'umwariko zarazibiwe ku rubibe, aho zangiwe kuba zo kwinjira nga mu gihugu cy'u Burundi. Ku rubibe rwa Kongo, imbonerakure abanywanyi b'umuhari urwaruka rwa CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi, zifashijwe n'abasirikare b'u Burundi, zirabuza abanyagihugu b'abanyekongo bariko barahunga rero kujabuka uruzi rwa Rusizi. Imiryango myinshi cyane ivuga ko yamaze ijoro ryose hanze kandi mu mvura, by'umwariko ati ntutikimenya iyo tuja, intambara ziradusagirije, niko rero bivugwa n'umukenyezi twasanze hafi y'ikamanyora. Leta y'u Burundi ntacyo irashikiriza ku mugaragaro kubiko biraba mu gihe isanganya ndetse n'ingwano ikomeje gusatira u Burundi. Bikaba byorotanguye ku munsi w'ejo, President Evariste Ndayishimiye atarahari, yari yitabye igikorwa cy'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubwoba no kudatahura ku ruhande rw'u Burundi nk'uko bigaragara mu bice byo mu Burundi kandi byegereye urubibi, agashavu kariko karaduga. Abanyagihugu bemeza ko by'umwariko badatahura ingene intambara iriko irasubira gukara, mu gihe kandi havugwa ibiganiro biriko biraba. Twumva havugwa amahoro, ariko rero by'umwariko tukabona haza amabombe, bivugwa n'umunyagihugu wo mu Marambo ya kabiri. Uko rero byifashe mu karere, ubugizi bwa nabi bwariyongereye, hitezwe amasezerano ya Washington DC. Izo ntambara zisubiriye kandi kwaduka mu gihe Kigali na Kinshasa ku munsi w'ejo aribwo bagombaga gutera umukonero ku masezerano. Ku munsi w'ejo kane, by'umwariko muri Kigali na Washington DC, amasezerano y'amahoro rero bahujwe na Amerika, ariko by'umwariko rwikeko ruracyari rwose hagati y'izo mpande zombi nk'uko amakuru tugera bivuga. M23, umugwi wa kera wa Robert b'Abatutsi, warasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021, wagiriza Kinshasa kandi kuba utubahirije amasezerano yo gushira mu nzego abagwanyi bawo nk'uko bigaragara. Kinshasa nayo kandi yagiriza u Rwanda gushigikira abo bagwanyi. Abahinga ba ONU, by'umwariko u Rwanda rwita by'umwariko abahinga ba ONU u Rwanda, abahinga ba ONU ku Rwanda bavuga ko by'umwariko bakanemeza ko abasirikare bashika mu bihumbi bishika muri 6 b'Abanyarwanda bo bararungitswe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. M23 kandi ubu ngubu iri mu runani AFC rurongowe na Colonel Nanga, yahoze ari umukuru wa Seni ya Kongo, aharanira ishigorero ry'igihugu kigizwe n'amareta yigenga nk'uko bigaragara. Uruhande rwarabaye kandi umwe mu bakomeye cyane ba gisirikare, by'umwariko muri Sud Kivu. Abasirikare barenga 10,000 b'Abarundi bararungitswe gufasha FARDC kurwana hamwe rero n'abarwanyi begamiye Kinshasa barimo nk'abazarendo. Uko kurungika kandi abo basirikare muri Kongo bishira Gitega muri izo njyane za Kongo, ibyagirizwa bishasha Kigali. U Rwanda rwagiriza RDC ndetse n'u Burundi guhibigwanisha FDLR ndetse umugwi w'abahutu b'Abanyarwanda bakorera cane muri Sud Kivu mu kubaha imyambaro, amasoro ndetse n'ibindi bikoresho ibyo Kinshasa yamiriza yivuye inyuma. Bikaba rero by'umwariko bitanavugwa ko rumwe na Gitega nk'uko bigaragara. Washington DC kandi mu ruhagarara mu bijyanye n'imigenderanire, abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Kenya byaritabye kore by'uko byari byamaze no gutangaza ko abakuru b'ivyo bihugu arimo Ndayishimiye Evariste ndetse na Dr. William Ruto Samuel bazoba bari mu nama ya Washington DC. Kuba rero Ruto afatwa nk'umwanzi akomeye cyane w'umukuru w'igihugu cha Kongo, Felix Tshisekedi azoba ari muri iyo nama, bishobora kudindiza ibiganiro byari bisanzwe by'umwariko biyogayoga. Ni mu gihe kandi President Kagame
aca nutumvikana neza na Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi, aba bose kandi bakazaba bahari. Abasesenguzi babona yuko bishaka kuzokurura indiyane nyinshi. Abakuru b'ibihugu kandi barashitse i Washington DC, ariko umunsi w'ejo ari naho bashyize umukono cyangwa igikumu kuri ayo masezerano. Kugeza amagingo yanga turaza kugaruka kuri byinshi biyagize, tumenye byinshi kubikomeje kugenda bigaragara, ndetse tumenye amakuru akomeje kugenda agaragara, ndetse tumenye byinshi mu bikomeje kugenda bitangazwa. Mwese kandi nkomeje kubashimira ndetse no kwifuriza ibihe byiza abakomeje kubana natwe, ndetse nakomeje kudukurikira, ndetse nakomeje kutwumviriza ngakuri no monesha kure yacu ari na yanyu. Dusubire kugaruka mu kanya.